Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ku biriko biravugwa mu gisata cy'umutekano, politike, hagati y'akazi na muntu ndetse n'ubutungane. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye mu muringa mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu zigize igihugu c'u Burundi mu ndinganizo nshasha, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru kandi ndabakingurikiye cyane ko tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ni mu gihe muri uyu mwaka hari kugenekerezwa 13 ntwarante uyu mwaka wa 2026 nibwo inkuru ya kwiga igisagara ca Bujumbura ikwira igisagara ca Gitega ikwira igihugu c'u Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko yambuka n'inyanja hirya mu bihugu vya kure, yavuga ko uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni arekuwe. Alain Guillaume Bunyoni ku vya byose yagirizwa yarabisangiye n'abandi bagabo batandukanye arimo Colonel Desire Uwamahoro Kome Niyonsaba yarajijwe inyubako ziwe ndetse na Colonel Samuel Destino Bamfumukeko. Ivyo nivyo bihangange byari bipfunganywe na Alain Guillaume Bunyoni, ariko abo bose bagomijwe mu mabohero bapfungiwemwo. Ni mu gihe Colonel Desire Uwamahoro apfungiwe mu iborero rikuru rya Ngozi, abandi bakaba bari mu iborero rikuru rya Mpimba. Twebutsa ko yagiye mu iborero rikuru rya Ngozi agiye mu kibanza carimwo Alain Guillaume Bunyoni muri iryo bohero we mu gihe yungurizwa mu iborero rikuru rya Gitega. Amakuru aho avuga yuko Colonel Desire Uwamahoro yoba aherutse guteshwa umugambi wo gutoroka iborero rikuru rya Ngozi. Iyi niyo nkuru ivugwa cyane mu iborero rikuru rya Ngozi, aho mu kwezi guheze ubwo Alain Guillaume Bunyoni yaramaze kurekurwa ngo Uwamahoro yoba yariteguye ko nawe azosogwa iborero rikuru rya Ngozi akaca asubizwa mu gihugu nk'abandi. Ivyo rero abonye bitabaye, we ubwe ngo yoba yariteguriye umugambi wo gutoroka bica biramupfana. Uwo mugambi ngo yoba yari yawuteguranye n'abandi banyororo babiri barimwo n'undi mwicanyi apfungiwe wa Ngozi akomeye cyane, ndetse akaba yari nimbonera kuri komeye cyane mu ntara ya Ngozi ya kera. Amasoko yacu akemeza ko Desire Uwamahoro yoba yarimeneye ibanga aborewe. Abapolisi baca barabitanga kuba batwara. Iyi ni ingorane Desire Uwamahoro asanzwe afise, nuko kandi acunzwe rwose n'abanyororo yakoreye amabi. Imigambi afise canka agakosa akoze rero ngo birarara bishitse ku bategetsi bo hejuru. Umugambi wo gutoroka umaze gupfa, amasoko yacu akemeza ko Desire Uwamahoro yaciye yigira nk'umusazi. Nayo izo mbonera kure zindi canke se abo bandi bari bafadikanije uwo mugambi bo baciye bimuregwa mu ibohero rikuru rya Rumonge, aho benshi bita ku Murembwe. Benshi bati bugikiba umuntu akora aracimbura. Ni mu gihe hariho benshi bakunze kwandika ko ubuzima ari ishure rikomeye rya kaminuza ryigisha ridakoresheje ibitabo n'ikaramu. Colonel Desire Uwamahoro abohewe mu iborero rikuru rya Ngozi yagiriwe icyaha cyo kugaragaza gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Muri iryo bohero rya Ngozi Uwamahoro yasanze indiri zabo yahohoteye abagiriza ko bagwanya ubutegetsi. Uyu nawe rero ariyo kuri ubu, mu gihe uwo bagirizwe icyaha kimwe ndetse binavuga ko yari nka boss wiwe iyo mu mabanga ya politike ndetse n'amabanga yo mu nzego z'umutekano we yarekuwe ubu ngo bari muhira ari gukina n'abana biwe. Sivyo gusa kandi kuko benshi banavuga ko Colonel Desire Uwamahoro ndetse n'abandi benshi bapfungiye kuri dossier ya Alain Guillaume Bunyoni bo umunyororo kuvamwo bitari hafa, kuko niba Alain Guillaume Bunyoni yaragiriwe ikigongwe, abandi nabo ngo gushikirwa kwabo si hafa. Uko niko abegereye ubutegetsi bavuga. Ngo Bunyoni yoba yarekuwe ku neza, kuvuguruza umukuru w'igisoda bicishijwe mu kinyamakuru ni ibintu bisanzwe. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyashize abona kugenekerezo ya 10 kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026 ikiganiro cyakoranye na Varisto Ndayishimiye, aho umumenyesha makuru wa Reuters Lome Glam yamubajije ibibazo byinshi ku buzima bwa politike y'igihugu. Nkuko twabagajeje ko mu nkuru ya mbere twabagajeje ko umumenyesha makuru yamubajije ibibazo bigobetsemo inyishu z'ukuri bizwi ko Ndayishimiye atoshobora kwemera. Iki ngo kikaba ikimenyetso ko Lome Gracho kimwe n'abandi banyamahanga bazi neza ibibera mu Burundi nta kibazo na kimwe Ndayishimiye ngo yigeze atangira inyishu itomoye. Ihangiro ry'ikinyamakuru riguma ari ryarindi.
ngo Abarundi dutegerezwa kudafata minenerwe kandi ijambo ryose risutse mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Burya ivyo umukuru w'igihugu atangaza yicaye imbere y'umumenyeshamakuru mpuzamakungu biri mu biduha igicapo kitabesha ku mahangiro y'umukuru w'igihugu. Inyuma yo kumutega amatwi Abarundi baraheza bagatangura kubazanya ko imvugo y'umutegetsi wabo ihumuriza canke ko ataco bomwitegako. Basanze rero ataco azobamarira bakabona kumuvuma inyuma hakiri kare. Reka turabire hamwe ivyo umukuru w'igihugu yabeshe kwirekugwa rya Bunyoni hamwe n'icaturikije ikambi ibaze. Akabazo kwirekugwa rya Bunyoni kagira kati: ukurekura vy'agateganyo aho ari umushikiranganje wa mbere Guillaume Bunyoni yoba yabaye ingingo yo kugarukana ituze. Turasavye ukungena aka kabazo turavye ukungena aka kabazo kari kubatse. Romegra yagumye yibuka kugobeka inyishu mu kibazo. Aka kajambo kabaza ko Ndayishimiye arekuye Bunyoni kugira agarukane ituze niyo nyishu rudende ku kibazo. Ndayishimiye we yavyamiriye kure. Ndayishimiye yarafasha akanya banza kuvuga ko Bunyoni yapfunzwe kubera atasonera amategeko. Asozera avuga ko yamurekuye kubera arembejwe n'ingwara kandi bikaba biboneka ko atanguva gifise zo gukora ivyaha. Kuvyo Ndayishimiye yabwiye umumenyeshamakuru ko Bunyoni yapfunzwe no gusuzugura amategeko, asa n'uwashimangiye ivyo yari yaratumye sentare kumurementaniriza. Ico Abarundi bamenye nuko atapfunzwe no gusuzugura amategeko, ahubwo yatize kuba yarafatanywe itonga ariko yigarurira umupfume wa Ntweri ntikazohera batazira muhuzi wo mu Ruyigi yapfumurira President Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu yaciye asa bonye ko amaraso ngo acafata inzira yo kumuremeka ko ivyaha vy'agacamutwe. Naho Ndayishimiye hakanye ko yarekuye Bunyoni kumvo zo kugarukana ituze mu nyishu yatanze. Abegere Ndayishimiye baravuga ko yari yararahira arengwa ko Bunyoni atazomuvana mu munyororo. Ariko umukuru w'igihugu ngo yabaragondojwe bikomeye na bamwe mu butegetsi bwa Tanzania bihurirana nuko ari bihangange mu mugambwe iwe wa CNDD-FDD bimusaba kurekura Bunyoni kugira ngo amatora y'umwaka uza w'ibihumbi 2027 azogira umugambwe usa n'uwiyunze. Benshi bakanakeka ko inguvu nyinshi zagondoje Ndayishimiye zoba zaraturutse hanze y'u Burundi mu mugambwe Chama cha Mapinduzi utegeka Tanzania. Bikanashoboka cyane ko ibihangange muri CNDD-FDD bibona ifungwa rya Bunyoni nk'akarenganyo vyoba vyabanje gucengeterana n'abategetsi bo muri Chama cha Mapinduzi kugira babashe kugondoza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ngo Ndayishimiye ashobora kuba yaraharuye asanga kugagaza bizohava bimukwegera ingorane zisumba izo yaratewe na Bunyoni acahitemwo kumanika amaboko araheberana. Umukuru w'igihugu yasanze ikibazo ca Bunyoni ngo camaze kumubana nk'inzoka yinzingiriye ku gisabo, acahitemwo kurekerana kugira ngo ntamene igisabo. Akandi kabazo kwiturika ry'ikambi baze kagira kati: mu ntango zandamukiza iturika ry'ububiko bw'ibigwanisha Bujumbura ryavuzwe ko vyinshi. Mbega iryo turika ryo bajyaratewe n'inkozi z'ikibi. Umumenyeshamakuru wa Jeune Afrique Romegra yagumye yitwararika kubaza akabazo atibagiye kugobekamwo inyishu. Inyishu iri muri aka kabazo naho yabajije ko iturika ryoba byakozwe n'inkozi z'ikibi. Ndayishimiye yashiye bifukafuka mu kwerekana ko amatozo amaze gukora atana kimwe cerekana ko ikambi yoba yaturikijwe n'abantu babiteguye. Umukuru w'igihugu yavuze ko amatohoza ya mbere atacu yashitseko. Ayo matohoza ya mbere avuga ko atacu yashitseko ntigeze atangarizwa Abarundi. Ntituzi amatohoza avuga yariyo. Mu kiganiro Ndayishimiye yagiranye n'umumenyeshamakuru wa Yaga kugenekerezo 18 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 yari yavuze ko bariko barabaza abasirikare bari bahari n'abari bajejwe ububiko. Ngo sinzi rero ko aya ariyo matohoza yita ya mbere yanabaye imfa gusa. Mu kiganiro yatanze hirya y'ejo yavuze ko hari ibintu bibiri yikeka ko bishobora kuba vyaratumye rirya turika riba. Ikambi irashobora kuba yaraturitse kubera ico yise negligence, ugusamara ko bajejwe ububiko. Ikindi naco ngo yibaza ko coba cyaratumye ikambi turika ni bombe yo yarashushe canke yaratugutiwe ico yise dilatation iceraturika. Aha rero harakomera rwose kuko Ndayishimiye yashimangira ko yikeka cyane ko ari co gishobora kuba carateye riyaturika. Dufatiye kuri izi nyishu za Ndayishimiye birashoboka ko buca Gaspard Baratuza atangaza ko ikambi bazi yahiga tokombera biturutse kuri dilatation y'ibombe.
ngiyi izoba ari inkuru nziza ku basirikare bagera kuri 30 bariko barakorwa kw'amatohoza kuko benshi barizera ko bazoca babohogwa basubire kwidegemvya. Naho Ndayishimiye ngahakana kikambi itaturikijwe n'inkozi z'ikibi, birashoboka ko izo nkozi z'ikibi zoba zihari ariko akaba yasanze zimeze nk'inzoka yizingiriye ku gisabo, asanga atabuhinga afise bwo kuyibohora kuri ico gisabo kandi anasanga ari hamwe yogikubita ubuhiri n'ubundi yocimenekana n'igisabo, acetemwe rero guheberana. We nyene ngaritsinda dufatiye kuvyerutse gushikiriza muri Yaga. Kuba yinamuye akavuguruza umuvugizi w'igisirikare General Gaspard Baratuza ko harya hantu hatagira umuyaga nkuba, harya yarajije kumaramaza uwatumye Gaspard Baratuza kubitangaza. Ngabarundi babonye umukuru w'igihugu amaramaje umukuru w'igisoda abicishije mu kinyamakuru cigenga, benshi batabuye kasa n'ubwiye abarundi ko babeshwa ahubwe kambi yaturikijwe n'abantu babiteguye nk'uko benshi mu bafise imenyesha makuru vyandika, abakurikirana imbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abandi benshi batandukanye bagiye barabitangaza mu bihe n'iminsi ibitandukanye. Ni mugihe kandi urupfu rw'umushikiranganje Gabibugaga bamwe bashobora kuba bariko baravuga ko rwoba rwarazananye rwarapfundikiye mu nama y'ibanga yakozwe n'abazohabwa amasoko ya Seni. Umuyobozi w'ishiramwe Focode Pacifique Ninahazwe yashize ahabona amakuru y'ibanga yahawe n'umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD. Amakuru avugwa muri iyo ntagaruka hanini ku kungena itangwa ry'amasoko ya Seni rishobora kuba rifatanye cyane n'urupfu rw'umushikiranganje Bugaga. Watanze ntahe reka twitize izina tumwite Z muri no nkuru. Yuzeda akavuga ko nawe yari yaronse amahirwe yo kugerageza kuja guhiganirwa iyo soko ya Seni ukasanzwe afise uruganda rwa imprimerie rugezweho. Yahavuye rero amenya ko hafashwe ingingo ko isoko ya Seni igaburirwa ama imprimerie menshi kugira ngo Seni yirinde ko hoshobora kuba ingorane yo kuranirwa kubera akazi kanini cyane. Nibwo bacatangura kwirya kara ko azoshikirwa mu bandi kuko amahirwe yongereye. Yavuye ahabwa amakuru kubisabwa ntabanduka condition récusée kugira ngo imprimerie kanaki yabwe isoko muri agasoko muri Seni. Igisabwa ca mbere nuko hari igihe cy'amafaranga iyo imprimerie cishikana mu kigega c'umugambwe CNDD-FDD. Icya kabiri nuko hari andi mafaranga imprimerie itegerezwa gushikanira ibihangange biba byakoresheje inguvu bifise kugira ngo baronke iyo soko. Wakavuga ko rero akoze ibiharuro yabona ko ivyo biturire bitazomuhomvya cyane atotinya rero kwakira iyo soko. Yahavuye yibigwa kabanga ko umufaso n'umukuru w'igihugu yamaze gusobokana ikirenge muri ya masoko ya Seni. Ibi vyongereye ku yandi makuru yarasanganywe ko Angelina Ndayishimiye yarasanzwe ariko arategura ukungene yogura uruganda rwa imprimerie. Akavuga ko umufasoni w'umukuru w'igihugu yoba yahavuye areka ivyo kugura uruganda rwa imprimerie ahubwo ahitamwo amahirwe yo kurondera uruganda rubikora nawe inyegeje inyuma yago. Akavuga ko kandi yanaronse amakuru ko bishoboka ko Angelina Ndayishimiye ashaka kwinyegeza inyuma y'uruganda rwa Hope Design kugira ngo asamaza abarundi. Ikindi kizwi nuko ishiramwe ry'umuryango w'umukuru w'igihugu bene ntara ryo rizoca rigarurira iyo soko nkuko risanzwe ribikora ku yandi masoko isinzi y'igihugu. Bene ntare ni societe y'abana ba President Ndayishimiye isanzwe irongowe n'umukobwa wiwe, ariko iryo shiramwe rikinyegeza inyuma y'igitutu ca mutananirwa umufasi n'umukuru w'igihugu. Iyi societe y'abana bandayishimiye kavugwa mu kajagari ko kwigarura amasoko yose y'igihugu atahiganwa ribaye, ahubwo hakoreshejwe igitinyiro cyase wabo bana ategeka igihugu na nyina wabo yamaze kwihubasha butari buke mu gihugu. Hakaba ari ntaye kandi yuyu zedirimwe amakuru mashasha afitanye isano n'urupfu rwa Gabibugaga. Akavuga ko yamenye ko yibuka ko habaye inama ikomeye indwi zibiri imbere yuko muri Gabibugaga agandagurwa. Iyo nama ngo yahuje mu ibanga rikomeye abari bemerewe kuzogaburirwa ya masoko ya Seni. Ngo Zed iyo atohoje ivyayivugiwemwo ku nshuti yiwe yashoboye kwitumirwamwo igitangura kwitoza utunyoni. Ngo dufatiye rero kubimaze kuvugwa kuco bacarisha umwisi Gabibugaga, tukanafatira ku kanama kibanga kakozwe indwi zibiri imbere y'igenekerezo 16 ndamukiza uyu mwaka, hanyuma kuri igenekerezo duhejeje kuvuga ko duhejeje kuvuga agacatogwa ikiziga ncwararongo igisata gitanga amasoko logistique et approvisionnement ya Seni bitaye ko
abakoze ayo maraso bagaca basiga bageretse ikarata ya seni ku kiziga ca Gabibwaga twereka kugira amakenga ko ako kanama kariko kiga umukenyero ukomeye wo kwifashisha inguvu z'intare kugira ngo amasoko ya seni aboneke ukiguzi cyose vyosaba. Tukabutsa ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabwiye abashikiranga abarundi ko umushikiranganje wabo yishwe n'isanganya ry'imodoka, ariko abarundi ntibashize amakenga kubera hari ibintu byinshi vyerekana ko uburyo ikiziga ca Gabibwaga catowemwo buteye amakenga menshi. Leta y'u Burundi ntigeze yerekana ko yipfuza kumenya ico yitanye umushikiranganje wayo yamayishiramwe Focode yarashoboye gutanga umuco yashoboye kuronka. Focode kandi yarashoboye kumenya ko inzego zicungera umukuru w'igihugu Ndayishimiye arizo zoba zaragandaguye umushikiranganje Gabibwaga. Focode yaravuze ko yashoboye kumenya ko Bugaga yoba yahowe amasoko atangirwa mu gisata yararongoye mu gusenujejwe gutegura amatora mu gihugu. Iyi ntahe nshasha y'uyu mutegetsi nayo ikaboneka ko iri mu murongo ugoroye w'ivyari bimaze kumenyekana. Muti gute? Ako kanama kahuje mwibanga bahawe amasoko ya seni maze inyuma y'indwi zibiri gusa Bugaga gaca yicwa uko kwihagira iryo soko rya seni bikozwe na societe bene ntare isanzwe gukina umuryango w'umukuru w'igihugu. Kuba rero nuganuzwe ko abacungera umukuru w'igihugu aribo bakoze ari amaraso bakanasiga barambitse ikarata ya seni ku kiziga, bikaba vyaranugwanuzwe ko Bugaga yazize kuba ari we yarafise mu ntoke igisata gitanga amasoko muri seni nk'ijisho rya Reverano Ndikuri yasanzwe nawe ari umukeba rutura w'umukuru w'igihugu. Benshi babona bisa nuko amatohoza asa nayagereje ku musozo. Ni mu gihe benshi basubiye kwibutsa abategetsi ba leta y'u Burundi ko bitabereye na gato gufata abarundi nk'inzoya. Igihe cyose ngo leta y'u Burundi zokwega amagurika nka kubwira abarundi kukibacisha umurundi mwene wabo, abarundi ntibazorira amaboko bazokwikorera rya ayo matohoza, hanyuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubashe kuvuga ayamuye kandi aribwo bwadohotse ku nshingano zabwo. Gushika ubu nta mpamvu ni mu butegetsi bwa Ndashimye bworonka bwifadikiza mu kwiyamiriza ibimaze kumenyekana ku cyaitanye ngo umuyisi Gabibwaga, ngo ico bazi nuko nibindi ibiriko biraza. Sivyo gusa kandi kuko tukiri kuri ibi vy'umuriro mu kwezi kumwe gusa ikambi yarahiye, isoko y'imbahu yarahiye, none n'isoko ya Kinamba irahiye. Bamwe bati ubwo uyu mwaka uzohava worohera amasoko. Isoko yo mu Kinama yazindutse irasha mu gatondo ka kare ko ku munsi w'igenekerezo mu minsi iheze. Abanyagihugu bayidandarizamwe ntibagirayo bacira nayo bamira kuko ari nk'abavuga ko bariko bakoresha imitayi y'ingurane zo muri banki. Masaha neza isaha 6 z'ijoro nibwo vyagiye kumenyekana bikavuga ko abazimya bacira umwanya utari muto. Adandariza muri iyo soko ubu ubwanwa bwafuse umunwa. Uramatari wa Bujumbura yatangaje ko bazoraba ko bagarukira ko kuko iyo soko yararihiwe ubwishingizi na komine. Kuco cyateye uwo muriro gushika ubu nta makuru yigeze amenyekana eka n'urwego na rumwe rwa leta rwigeze rugiye ico rubitangaje ko, bikavuga ko amatoza yamaze gutangura, bikavuga ko hahiye kimwe cya gatatu c'isoko. Irisha ry'isoko ya Kinama ryari ribaye nyuma y'amezi 3 ihinde soko ihiye. Haheruka gusha isoko idandarizwamwe imbahu bita kumbahu iherereye hirya y'isoko kwa Siyoni. Irisha ribaye kandi haciye ukwezi kumwe habaye irindi riteye ubwoba riherutse kuba mu bubiko bw'ibigwanisho muri kambi baze yo kumusaga kwigenekerezo ya 31 ntwarante uyu mwaka. Iri ryavuzwe ko vyinshi kuko ryahitanye ibikoresho vy'igisirikare by'agaciro kanini cyane n'ubuzima bw'abanyagihugu batari bake. Gushika umukuru w'igihugu n'uburongo igisoda bagashikiriza ibidasa ku cyatiye uwo muriro mu bubiko bw'ikambi. Iturirwa ry'amasoko ngo risa n'iryatsindaro mu Burundi. Kuva isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera kugenekerezo ya 77 umwaka wa 2013 haramaze gusha amasoko atagera igitigiri ku buryo gushika ubu bisa n'ivyashitse akamenyero k'isoko ishigatokombera hanyuma bigaherera iyo. Igikunze kubabaza kandi kigatuntuza abarundi nuko ubutegetsi butigera bukora amatohoza ngo amenyekanye icaturiye isoko. Aho gushirukura habona abategetsi ngo bakunze kumvikana bashinyaguriza abanyagihugu bahahombeye utwabo. Ngo burya nk'amajambo ateye isoni yashikirijwe n'umushikiranganje yarajejwe intwaro yo hagati mu gihugu mu mwaka wa 2013 ngo ntazova mu mitima y'abarundi. Iyi soko nkuru ya Bujumbura ishigatokombera umushikiranganje Edouard Nduwimana ahagaze imbere y'inama nshinga amateka atangaza ko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiye ku bugombe bw'Imana kugira ngo itwubakire irindi soko ya kijambere. Aya majambo ya Nduwimana yatumye abarundi bakeka ko umuriro watemye ugatongora isoko yose ari igikorwa kigahise cyapanzwe n'ubutegetsi. Amatohoza yabigenga yahavuye agundura ko
isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'iperereza ry'u Burundi kuva ubwo ubutegetsi bwaramaze kwambara iceki isoko ihiye ibituriwe n'ubutegetsi ngo burya amasanganya y'umuriro arabaho ariko inyifato ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugenda burerekana rimwe rimwe iratuma abarundi babutakariza icizere ku buryo naho umuriro woba watewe n'isanganya risanzwe abarundi baguma bikeka ko vyapanzwe n'ubutegetsi. Bamwe bati none ga yemwe ububiko bukuru bw'igisoda mu gihugu buhiye bugatokombera urongoye igihugu n'umukuru w'igisoda bagatangaza ibihushane n'iryara abanyagihugu boshobora kwizerwa ubutegetsi canke isoko nkuru y'igihugu ihiye umushikiranganje muzima ajejwe intwaro y'agati mu gihugu agaca atangariza abarundi ko isoko yaturiwe n'Imana ubutegetsi bwa bukironka ibindi busigura isoko ihiye. Nibazo benshi bagiye baribaza. Reka tube tugarukirije ngaha amakuru yo muri aka kanya gusa tubabwire ko mu mwanya uri imbere nabwo tubafite andi makuru atandukanye tuza kubageza ko ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize kandi n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi iyo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike agata y'akazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba amakuru ari karavugwa mu gate y'akazi na muntu ibiriko biravugwa ku nzego nyinshi zitandukanye z'igihugu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijyane no ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No Mpuza TV rero Imana bayizegeye mu kugo vyanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru yaciyo arabandanya.